byo kuno munsi genekezo rya 9 Rusama mwaka wa 2023 bushikiranganje bw'ino hagati mu gihugu itembera usangi n'umutekano twiyumvira kugendera ikigo kijejwe imbibe akaba ari naco kigo gikora impapuro z'inzira laissez-passer passeport n'izindi kugira twirabire ibikorwa kungene biriko biragenda. Murazi ko hari hamaze imisi umwidogo abenegihugu bavuga yuko ama passport basavye inkaratasi z'inzira basavye bigoye ko bazironka. Twagiye kugira turabe ibikorwa kungene biriko biragenda ko muribuka ko twavuze yuko mu ntango z'ukwezi kwa kabiri zo nkaratasi zo azabonetse. Harabayimwe akabazo gatonya ntizaboneka ku gihe mugabo uno munsi no humuriza abarundi bose kw'inkaratasi z'inzira udutaba twagize twatumye hanze twashoboye kuboneka ubatanguye gukora kandi ku murindi ushimishije. Ukuvuga ko uno munsi nasanze bariko barakorera abantu basavye bo mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze. Hari habasavye bose hamwe abamaze kuriha twasanze bangana 11,000 hakaca haba n'abasavye amarandevu batarariha bangana hafi 40,000. Abo rero twasanze ko bishoboka ko izo nkaratasi bazibaha izo passport cyane ko nizo zari zabuze birashoboka ko bazibaha mu ndwiza twumvikanye ko batangwa gukora n'imiburiburi 500 ku munsi kugira abari bafise imyitwarariko bigabanuke. Mugabo rero twasanze kandi hari n'ikindi kibazo cy'abantu bakoreje ama passport. Hariho ama passport twasanze yarakozwe amaze imyaka 2 amaze umwaka byumvikana ko hari abasaba izo nkaratasi batazikeneye cyane. Rero totera kamo ko abantu bose basavye inkaratasi z'inzira ama passport cyane kugeza ku itariki 16 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze kwizo nkaratasi zose zakozwe zihari baze kuzitora zose zarakozwe itakozwe hari umwaka gorane n'abazamwereka akogorane akariko. Ikindi twasanze nuko bariko barategura neza kugira amarandevu batanze nkabo bari bahaye isango ryo kuza kurihirako ryo mu kwezi kwa 11 niho bari bageze cyangwa gutora izo nkaratasi twumvikanye ko baca duza umurindi wo gukora ku buryo nivyo banabihindura navyo nyene mu ndwiza bazobaha yandi marandevu bakureko nk'amezi 3 cyangwa 2. Ukuvuga ko nk'uwari yafise randevu yo mu kwezi kwa 11 aho bari bagize no munsi birashoboka ko iyo randevu ishoboka gucika gashika mu kwezi kwa 6 cyangwa ukwezi kw'indwi kugira tworoshe. Ivyo rero biraba abenegihugu bose kuvuga ngo nukurabira ngo munzi bikorwa n'imashini kandi mu mitsi mu ndwiza bazotangura baronke ama message utumwa bubereka itariki babahinduriyeko. Ico kirashoboka kandi kizovana n'umurindi wo gukora bazoba bari koko twumvikanye ko baca bakora ijoro n'umutaga kugira abenegihugu baronke inkaratasi zabo. Ikintu cyambere cya kabiri hariho abantu urumva ko wasavye akaba kamuha randevu yo mu kwa 6 naho bakora kwa mezi 2 n'ubundi kigaruka mu kwa 4 mugabo gasanga yasavye atavuze neza ikibazo afise kuko ari abantu bafise ibibazo vyihuta nk'ibibazo vy'ingwara cyangwa abanyeshuri baca ku ishuri hanze cyangwa ikindi kintu gisaba kwihuta. Kumvikanye ko abenegihugu babikore mu bugwa neza bandikire umuyobozi mukuru w'iki kigo commissaire general bamusigurire neza ko bafise ibintu vyihuta bijanye nivyo basabiye iyo passport ko abantu ntibihuta cyo kimwe. Tuvuga rero uti nk'umuntu afise ikibazo c'ubugwayi uwo muntu bamworohereze kuruta yandike amwandikira ikete ntiyandike kuri WhatsApp kandi ntiyandike kuri Facebook ntiyandike no kuzindi mbuga ngurukana bumenyi kuko benshi barayitirira commissaire general atari bandika ikete n'intoke baze barishire ngaha anja muri secretariat twumvikanye neza ko ayo makete acaha inyishu n'imiburi mu misi 2 passport ibibonetse. Mugabo vyumvikane neza nugusigura neza igituma vyihuta nimba ari umugwayi ashaka kuja kwivuza nimba ari umunyeshuri cyangwa ikindi kintu cyose cyotuma yihuta bagishireko. Hanyuma twasanze hari n'ikindi kibazo cy'abantu baguma batonda ngaha bataje kurondera inkaratasi ziwabo kuvuga abakomisiyoneri
twumvikanye na commissaire general ko abo bantu tubarondera bose ubwo tubashire mu gasho tubahane neza kuko barabuza abandi bantu baje kurondera inkaratasi zabo ko bashika ngo bavugane n'abajejwe iki kigo byumvikana ko ni vya bindi vy'ibiturire bivugwa ngo passport ngo amafaranga ayacangwa yandi diko ndatohoza birashoboka ko hashobora kuba umupolisi umwe cyangwa babiri bigenza nabi mugabo ntikuvuga ko ikigo cose areka kice arajyabiturire ko batugomba tubeshe nico bituma ruvuga tuti abo bantu rero umuntu wese azoza ngahanya muri migration kurondera passport atari yiwe mu vyumve neza munavyandike umuntu wese kuza kurondera passport ngaha muri migration ategerezwa kuba ari yiwe aje kurondera aho twovuga ko vyokoroha umuntu bakamureka nukwerekana ko uwo muntu baje gusabirwa passport ari mu bitaro agwaye adashobora gushika cyangwa ari umwana mutonya w'umuminere mu myaka mikenya cyane uzofatwa rero yaje gusabira passport umuntu akuze yigendera azubwenge atagwaye tuzomufata nk'inkoziki kuko nibo baduteza urubwa nivyo ndabisubiramo birashoboka ko ashobora cyangwa uyundi yigenza nabi mugo kino kigo ntitwovuga ko ari kigo c'abajyabiturire abo bantu rero baba komisioneri nibo dushaka kugwanya ko nibo baca bagenda no gucafuza n'inzego bakavuga ati amahera atangwa naye kubera iki baba batangirira kwibarabara cyangwa muri quartier ngo reka ngo ndagushikireyo aha ni kigo ca leta ntamwe n'igihugu numwe yimiriwe kwinjira ngaha aje kurondera ico afitiye uburenganzira nta numwe rero aserukira uwundi ngaha umwe wese ariserukira ni bikorwa bya misi yose bitegezwe gutungana ikindi rero nosozerera ko nuko notanga umwizero kuko twaragize komande y'izindi y'utundi dutabo kandi twinshi cyane utwo tudufasha muri kazoza ko ibijanye n'impapuro z'inzira bitungana neza atamusunikana ibi rero ndabivuga bebwiya nabe n'igihugu gose bavyumva ntihagire uhangayika avuga ngo ndagowe ngo passport ngo niboneka nivyo twaragize akabazo mu misiyeze kubera abo twatumye ko bazituzanira batazizanye ku gihe mugabo guhera uno munsi no kwizeza abantu bose yuko atakizosubira kuduciramo tuzobana yotanga inkaratasi z'inzira ku rugero rushimishije kumvikanye yuko bagiye kuzitanga bakore ijoro n'umutaga bagira ama equipe atatu imwe ikora mu gatondo yindi inyuma ya saa sita yindi mu ijoro kugira tuje ku murindi ukwiye nabonye ko aho bazikorera imashini ziriho kandi hari yari kwirakora nindi yari reserve izodufasha yuko tudasubira guhagarika guha inkaratasi abeneke societe yasubiye global contact amasezerano nayo twarayahagaritse kandi ndusubira inyuma ubu impapuro z'inzira zikukorwa n'igipolisi cy'u Burundi ngaha muri kino kigo kijejwe imbibe no gukora izo nkaratasi nta contract dufitaniye n'ubundi muntu numwe abapolisi biwacu barashoboye nibo bariko barabikora guhera mu mwaka wa 2021 nibo bariko barabikora nibo izo nkaratasi zose ubona zisohoka nta wundi muntu ayikora gusa aho tugira twagize akabazo nuwahora aduha uturivre tujya rutabo duca dukorera kugira dutange ukaratasi rw'inzira nibo naho nyene hacemwe abakomisiyoneri hagati ikagorana mugabo uno munsi twaronse undi muntu azoziduha kandi kugiciro novuga kitaruhishije kuko aba bakomisiyoneri n'ubundi baca bacamwe bakatujya yandi mafaranga mugabo no baremesha ubuhinga bwo gukora ama passport ama laissez-passer n'ibindi byose abapolisi biwacu barabufise bikwiye nta yindi societe izosubira guhikonta uko konteke ibyo yakoze nivyo twaratanguranye turakorana mugo twasanze harimo amahinyu menshi cyane kandi na contrat yarahetse nibaza ko atakibazo gisigaye igiciro cy'udutabo ni bya bindi nyene tuko turagerageza turabe ko ubwo twoboneka tukaba twinshi ntihagire umuntu asubira kuducamwe ngo yibe abenege navuze ati abenegihugu barishe kugeza itariki 16 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2022 bose baze gutora inkaratasi zabo zarakozwe naziboneye zirakoze zirabitse gusa mwumve ko abamaze kuriha ubutugitwe tugeze ku giharuro c'ibihumbi 11 nibo rero barigomba bakorerwa inkaratasi vyihuta kugira za zindi nababwira amajana 5 ku munsi nibo bazobanza kuzironka abandi bazaza bahamagara kuriha babonye ukungene igikorwa kiriko kiragenda uko bagabanuka ni igikorwa kibandanya imisi yose mugabo no kwizeza bene gihugu yuko
ibibazo twari tumaze iminsi bigiye guhera. avuye